Sabwa ikaze nshuti bagenzi mwese mudukurikira ku rubuga rwa televiziyo Renaissance iri nisango ry'amakuru mu Kirundi. Aya makuru kandi mugashobora kuyasanga ku rubuga ngurukanabumenyi rwa televiziyo Renaissance rwa YouTube. Imbere yuko tubashikiriza aya makuru incamake ziyagize, ubutegetsi bwa Petero Nkurunziza burashaka cyane kwiyegereza igice kimwe c'abarundi na cyane igice kigizwe n'ubwoko bw'abahutu mu kwerekana ko ari ubwo butegetsi bwitaho cyane ubwo bwoko bw'abatutsi ni mu ntumbero mu misi yose yo gushaka kugabura abarundi ngo nta kuri rero iyo leta iriko irarondera mu gufata abasirikare b'intwazangabo b'abakukuruke bane ngo bariko barondera ukuri ku rupfu rwa Melchior Ndadaye. Ibihano mu vy'ubutunzi ngo nico coba gisigaye kugira ngo gikondore Nkurunziza ashobore kwemera kwicarana nabo batavuga rumwe baganire gutyo ituze rigaruke mu gihugu. Muraja kubikwirikira muri aya makuru. Nayo abanyeshure b'impunzi bize mu kigo bita Centre Elite aho kikaba ari kigo ca Maison Shalom, bakaba uno musi bafise aho bashobora kugaragariza ivyo bize, hakaba bariko tukaba tuza kubereka muri aya makuru umwuga bariko barakora ugushona. Mukanya nido ya makuru sangwa ikaze. Inama y'abashikiranganje b'imigenderanire bo mu karere ka Afrika y'ubuseruko ntikibaye. Iyo nama yotanguye kuri uyu wa gatatu tariki 28 Munyonyo umwaka wa 2018, ikaba yobaye yo gutegura inama y'abakuru b'ibihugu by'ako karere nyene itegekanijwe ku itariki ya 30 Munyonyo uyu mwaka yarusha mu gihugu ca Tanzania. Iyo nama ikaba isivye kubera igihugu c'u Burundi kitazoba giserukiwe. Uko kudaserukirwa nako kukava ko umukuru w'igihugu c'u Burundi Petero Nkurunziza yasavye ko iyo nama y'abakuru b'ibihugu yokungururizwa kurindi sango. Ivyo nivyo umunyamabanga mukuru w'umuryango w'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko yanditse mu ikete rimenyesha ko inama y'abashikiranganje itazoba ikibaye. Libera Mfumukeko akaba yayandikiye umushikiranganje w'Ubuganda ajejwe ako karere. Uwahoze ari umukenguza mateka avuga ko icatumye Petero Nkurunziza asaba ko isango ry'inama ya Afrika y'ubuseruko ryigizwa inyuma ari ukwimenyera mu guhonyanga amategeko nk'uko asanzwe abikora mu gihugu vyitwa ko arongoye. Bikaba bivugwa n'uwahoze ari umukenguza mateka mu Burundi, akaba ari n'umunywanyi w'umugambwe w'abadasikana Ipona utavuga rumwe na leta. Amategeko y'ishirahamwe nayo kubahirizwa. Nkurunziza rero ntagomba kuyubahiriza kujya kutubahiriza amategeko y'igihugu ciwe ahereye kwibwirizwa nyamukuru n'amasezerano y'amahoro, niko agomba no kubonyanga ayandi mabwirizwa agenga ishirahamwe ry'ibihugu bya Afrika y'ubuseruko. Niko no ico nico ndavyiyumvira cya kabiri. Nibaza ko bamwangiye kuko nguko yabivuze President Museveni akaba ari na President arongoye iryo shirahamwe ry'ako karere, aravuga ati biribonekeza kuva mu manama y'inzego zo hasi, inzego z'ubuhinga, yuko mwari muzi itariki iyi nama izoberako. Ikindi ni icura nuko President Museveni nawe nyene atezwa ko yagize ati uyu mugabo agomba kutugira nk'uko agira abarundi muri bijya biganiro vyabo. Urabona ntigera arungika intumwa, akagumba avuga ngo gira nzoza ku munota wa nyuma agasiba. Naharya rero nuko abisibisha aguma bisibisha kuko iyo nama y'abakuru b'igihugu izokwiga icegeranyo catanzwe n'umwunganirizi w'umufasha. Rero nibaza yuko ashobora kuba bitinya tereka mbe ndigizayo menye ngena mpenda abantu. Uyu akaba yari Emmanuel Nkengurutse, akaba yahoze ari umukenguza mateka. Ibihano mu vy'ubutunzi ku butegetsi bwa Petero Nkurunziza biri mu vyotuma aheba akitaba ibiganiro
abakuru b'ibihugu b'aka karere bari bakwiye kuja hamwe bakagondoza Nkurunziza akitaba kugira ngo amahoro ashobore kugaruka mu Burundi. Yeremiya Minani abivuga yagiriza kandi umunyamabanga mukuru w'umuryango w'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko Libera Mfumukeko ko atigeze akorera uwo muryango ahubwo nyabuna akorera Petero Nkurunziza. Yeremiya Minani akabona ko Mfumukeko ashaka konona inama igira ya 20 y'abakuru b'ibihugu mu kwankako inama y'abashikiranganje b'imigenderanire iba. Kurikira Yeremiya Minani. Inzira imwe nta nzira zibiri zihari. Iyi leta yarananiranye. Ikintu gikenewe cyihutirwa nuko ifatirwa ibihano nka bimwe leta ya Petero Buyoya yafatirwa n'iyambargo. Nta kindi gikenewe kugira ngo iyo leta igondozwe. Ahandi hoho urabona yuko ikintu cyose amakungu cyangwa akarere bakoze kugira ngo batabare Burundi baca bashaka kubwiburagiza. Nibubona bakoze bakakuja mu biganiro, nibubona bariko barakora bashaka kuburagiza iyi nama y'abakuru b'ibihugu b'akarere. Kuva agiye muri ayo mabanga ntiyigeze akorera akarere, yakoreye leta yamurungitse. Ubu rero biragaragara yuko sebuja Petero Nkurunziza yamutegetse ati ntabara turaba ukuntu twoburagiza iyi nama y'abakuru b'ibihugu yimirije kuba tuyiburizemwo. Nivyo nibaza yuko bariko barakora, ariko biragaragara yuko kuva uyu muntu agiye mu mabanga atigeze akorera akarere, yakoreye sebuja Petero Nkurunziza. Tuyisaba cyangwa tuyisabira abanyagihugu, tuyisaba kubera ko itabaye igihugu cyacu igombe gisubire mu ntambara, abantu bazopfa ni benshi. Ubu ikintu kiboneka nuko ata kintu na kimwe leta ya Petero Nkurunziza ishaka kumva atari ibihano bikomeye, nayo iyo ni yambargo. Iyo ambargo niyaba nta buryo nabo mu leta izoguma yiteza utwinyoni, izoza mu biganiro maze ikibazo cy'u Burundi gitora umuti, dusubire mwituze. Iyo ambargo itabaye nta kintu na kimwe kizobuza leta kubandanya umugambi wayo wo kugumiyeho nyabantu iki gihugu mu kaga, hanyuma dusubire mu ntambara y'ikivunga. Ambargo tuko turasaba ni nk'umuti wotuma ikibazo cy'u Burundi kija ku meza mu mwanya ubona ko leta iri ku butegetsi guma yiteza utwinyoni ikanka kuganira nabo batavuga rumwe. Nta wundi muti ni leta ya Buyoya niko yavuga ko idashaka kuganira n'abasaya, mugabo bamaze kuyifata ibihano ambargo yaragondojwe. Abasirikare bariko barafatwa bagirizwa kuba baragize uruhara mu igandagurwa rya Melchior Ndadaye ngo nugushaka kwereka abari mu bwoko bw'abahutu ko ubwo butegetsi buriko burabagarukira. N'ayahandi ubutungane bw'u Burundi bukorera mu mategeko y'umugambwe CNDD-FDD, bikavugwa na Emmanuel Nkengurutse yahora ari umukenguza mateka. Ubutungane no kubushigikira amatohoza rero yose agomba kumenya abafise uruhara mu vyaha byose byashikiye abarundi, akwiye gukorwa, hanyuma hakamenyekanwa abantu bari nyuma y'ivyaha ababikoze, bagaca imbere ya sentare ikabacira urubanza. Birya rero bakoze icyo tubigayako nuko atari ubutungane bwigenga, kugira ngo habe ubutungane butunganiriza abantu bose bahuye n'ivyago, abantu bose bahuye n'ivyago Burundi bwaciyemwo kuva 1965 kugenda gushika muri 1969, 1972, 1988, 1991, hamwe na 1993. Mbere n'ivyaha byose biriko birakogwa n'intwaro ya CNDD-FDD kuvishitse ku butegetsi, cyane cyane kuva 2015. Ivyo vyaha byose birakwiye gutohozwa, bigahava mbere ababikora bakazoca imbere y'ubutungane bukabacira imanza, maze bakora ivyaha bagahava bagatunganirizwa. Icya kabiri, uretse ivyo ubutungane, inzego z'ubutungane zigomba kubikora, si inzego uvuga ko ari inzego zotunganiriza bose, kuko ubutungane bw'ubu
bw'intwaro ya CNDD-FDD n'ubutungane buhengamye. Icyo rero nibaza ni kimwe. Nkurunziza yabonye yuko ubutegetsi bwiwe bugeze hatemba, agomba azura kabuze asubire guteranya ubwoko, hasubire kuba indyane. Mu makuru ajanye n'agateka kazina muntu mu rukurikirane rw'abakorewe amabi n'ubutegetsi bwa Petero Nkurunziza muri kino kiringo ca gatatu, uno musi umwe muri bo aratwiganira ukuntu yakubiswe nk'inzoka n'intwazangabo zibiri zo kwipete rya majoro arizo Desire Uwamahoro n'uwitwa Gahomera. Kurikira. Hari muri 2015 igihe cy'isaha 9 nicanye n'abandi bantu turiko turafata agacupa, ubwo hariho umuhungu witwa Jiva w'imbonera kure yari aho hantu, nkabona hagaze ngaho kaburimbi aranambara ngo ngurira inzoga, ndavuga ati nta mafaranga mfise, kumbe yari karavuga n'abantu baza kumfata. Ubwo nzamona imodoka yari pick-up zibiri ya Desire Uwamahoro niya Major Gahomera no mu ikambi ku Mujejuru, mbona zije zimananye zirukanga cyane nkaho umenga zigiye gutabara. Ubwo nyine baca bahagarara ngaho nyine imbere y'aho kabatwari, baca abasada babo n'abapolisi bakoroka mu miduga barasa amasasu menshi. Ubwo bamfashe bamfata bankubita amakorosi y'inkoho, amabotine, amasentiro yabo, banyuriza mu modokari baca banjana ahantu hari akabare kitwa Nonoka, ahantu mu Kanyunya muri commune Mukike, karimande y'ikaburimbi nyene ni kuruve rwa Mugongo na Mukike. Hari position y'abasirikare bukwa Gahomera nyene, banjanye bashikana bamboshe, bashika bandyamika hasi, barankubita, bazana ibiti bijya vy'amaseteri bacana, nivyo bariko barankubita. Desire na Gahomera banyikwitira ubwabo, bambara ngo ndabaye inkonkoresha, ndababwira abo dukorana, ngo ndababwire ngo uduha amafaranga yo gufungura, ngo ndababwire ngo sinduhije yari, ngo ndababwire imigamba afise. Je ndababwira ati icyambere je nta nkonfise, munkuye mu kabari, nta kintu cya gisirikare nambaye, abo dukorana nabo dukorana n'ikije sindumugwanya, nta n'igisirikare nigeze njamo, tuduharasiyo naho je mba muhira, niho mba muhiri wacu, niho mfungura, niho ndyama. Sinduhije nabo ndamwumva ku radio canke uko abantu bamuvuga, nta nuwonzi nawe ntanze ngo canke ukorana n'imyombare. Niyo mbare nta wenzi ndamwumva uko, nta wenzi n'isura yanje yiwe ntayo ndabona kuva mbaho. Kurabesha baca bagenda ngaho binwera inzoga, uko bantu bagaruka bakubita, uko bagaruka bankubita. Imbere yuko turangiza aya makuru mu rukurikirane bikogwa n'ugwaruka mu kigo Mezo Shalom, uyu munsi tubereka ibijanye n'uruganda rwo gushona rwitwa Atelier de Couture Elite, rukogwa n'ugwaruka rwigishijwe gushona n'ikigo Mezo Shalom nyene. Ico gigo kigaheza kikabaha ikibanza cyo gukoreramwo ibikogwa bijanye n'ubumenyi bwabo. Iyo nkuru tukayibaza mugenzi wacu Darlene Irakoze. Kuwa gatanu heze twaraberetse ibikorwa bimwe bisanzwe birangurirwa mu kigo Maison Shalom Oasis de Paix, aho umufasoni Margarita Barankitse yugururiye imiryango ugwaruka rufise ico rushaka kurangura. Ubwo gwaruka rero ntigwashatse kuharangurira ibijanye n'imico kama nkuko mwabibonye, ahubwo hari n'abahakorera ibijanye n'umwuga wo gushona. Abo bakora uyo mwuga n'abanyeshuri b'abarundi. Umukenyezi Margarita Barankitse yigishije ibijanye n'uwo mwuga. Bamaze guheza kwiga, araheza abaha aho bakorera, baheza bahita Atelier de Couture Elite. Abo twahasanze barashimira umupfasoni kubona afata ugwaruka mu mugongo akabafasha kuva mu mabarabara, kuko ngo iyo baguma ataco bafise bakora bari no gushobora kuhandurira izindi ngeso mbi. Navuga ngo ugwaruka nk'isaba jene dufata mu mugongo cyane, yaradufashije. Araho kenshi umuntu usanga ari mu mihanda aho ku mabarabara agenda arondera akazi, cyane cyane nk'ino usanga mu gihugu kitari cy'iwacu biba bigoye, ariko wagerageza cyane gufata abajene
akabashyira hamwe akabigisha. Hari imigwi itandukanye, wowe wiga ibivanye n'ibyo uba ushaka, ibyo ukunze. Twisanga turi abajene turi benshi cyane, urumva rafise icyo adufasha mu buzima. Ubwo rwaruka ruvuye mu ishuri ryo gushona, abamenye bashikira mw'urwo ruganda rwo kubarira bakasanga ubundi mwigisha abandanya abafasha kugira bagume batera imbere. Uyo abakira avuga ko rugwaruka rutagorana kandi rushoboye. Ngewe ndi hano nigisha fasha abanyeshuri mu bintu bijyanye no kubafasha kumenya amadesign amwe namwe y'imyenda. Abo mfasha hano, mfasha ngaha ni abanyeshuri bamaze kugera ku rwego ruri hejuru, babasha kuba hari ibintu runaka nabo babasha gukora ntawe ubafashije. Barabanguka cyane kuko urebye ntago bagoranye, barashoboye. Icerekana ko ubwo rwaruka rushoboye nuko mw'urwo ruganda rwo kubarira baronka ababashorera, bakaronka ico rirenza mu buzima bwabo bwa misi yose, atawe bahanze amaso ngo abafashe. Ubwo rwaruka ruboneraho n'akanya ko gutera kamo urundi rwaruka nkarwo ngo rukure amaboko mu mpuzu rukore, kuko kudakora bituma baja mu ngeso mbi. Akamonotera abajene bagenzi banje nuko bumenye ko mu buhungiro witwaye neza ubuzima ushobora kuburonka. Ni nkuko turi wacu naho nyene utitwaye neza naho nyene bishobora kukunanira. So no kwishiramwo mu mutwe, tukwishiramwo ko no ngaha turi naho ari mu buhungiro, ariko kwishiramwo ko ari wacu. Aho hose umuntu yoba abaye hafise amahoro ni wabo. Ivyo ni wowe ushobora kubishira muri cerveau, ukamenya yuko ushaka kwiteza imbere, ukamenya ko ivyo kunywa ibiyayuramutwe n'ibindi, kwishinga inzoga ngo no kwikura ama stress, no kumenya yuko ivyo atari vyo. Aho ariho hose umuntu ari ushobora kwipanga neza bikagenda neza mu buzima. Nobamenyesha ko hejuru yuko ubwo ruganda rwo kubarira ruronka ababashorera mu kubasaba ko bo bakorera impuzu, bahora bategura n'ibiteramo vyo kwerekana no kurata ivyo bakora. Mu kurangiza ino nkuru ndabibutse ko hari ubwoko bwinshi bw'ibikorwa ikigo Maison Shalom cafashije urwaruka gushikako, nk'abiga gukinjika basanzwe banabikora, tutibagiye n'abakora ibijanye no kujisha hamwe n'utugenegene. Nero ngaha duce turangiriza amakuru twari twateguye kubashikiriza, tukaba tubashimiye mwese mwafashe umwanya wo kudukurikira. Mugira amahoro iwanyu.